Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Mwiriwe canke mwaramutse bivaye naho muherereye inshuti banywanyi b'iradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu mwahisemo gukurikira amakuru tubashikiriza. Sangwa ikaze mu makuru mu Kirundi yo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo ya kabiri Munyonyo umwaka wa 2024. Amakuru twabateguriye yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ikibazo c'ubukene bw'isukari cabaye akananira abahinga muri zone Kanyosha. Bimwe mu bitera ico kibazo nukudafata ingingo zikwiriye no gushaka guke bikorwa n'ubutegetsi. Murano makuru muraza kumva ico urongoye inama nkenguza amateka yabivuze ko muri yindwi turiko turasozera. Murano makuru nyene turababwira imyidogo y'abakozi ba leta bidogera ishirahamwe mituelle ko ridatunganiriza bose. Nkuko bisanzwe rero ku misi yose ya gatandatu amakuru tuyahereza ku kiganiro gitegurwa n'unani rw'ibimenyesha makuru Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, Radio Inzamba gateka kawe na Radio Television Renaissance. Uyu munsi tukagaruka kubiriko biraranga ibihe biganisha ku matora yo mu mwaka wa 2025. Saya gusa hari n'ayandi twabateguriye, muragume hafi mukanya inkuru imwe kwayo sangikazi. Ndasubiye kubaramutsa ya makuru tuyahere mu gisata c'impunzi. Hari ukutumvikana hagati y'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Nyarugusu iri mu gihugu ca Tanzania hamwe n'abasungusungu bajejwe umutekano muri iyo kambi biturutse ku gatotezo bakorera izo mpunzi. Kuri uyu wa gatanu izo mpunzi zarashamiranye n'abasungusungu bakandagiye imfungurwa izo mpunzi zariko ziradandariza mu gasoko gato ko kumugoroba. Iyi nkuru tuyibaze Hervé Niyuhire. Mu gasoko ko kumugoroba kamara umwanya muto aho mu ikambi ya Nyarugusu impunzi zija kudandaza no kugura imfungurwa zibafasha gusahiriza irasiyo bahabwa. Isoko ryacu aho muri yo kambi rimenyesha ko kuri wa gatanu ku mugoroba mu gihe impunzi zariko ziradandaza mu wasungusungu bajejwe umutekano yasheshe yongera kandagira indagara mbisi zariko ziracuruzwa n'umwe mu mpunzi z'abarundi. Impunzi zabibonye ngo vyaranse ko bihangana niko guca bashamirana n'abasungusungu nkuko bibandanya kuvugwa n'iryo soko. Uno munsi rero niho hagera igihe bagiye bakatimba batubuheri yanze tuvuga tubise ryasengekaye kurinda abantu ariko aratudandaza atatwika hasi. Wa muntu ati ni ukuri imboga zandusezera ziriha guhera rero ngaho ni ukuri abantu barasavura, abantu barasavura, abamama barasavura n'ukuri abo basungusungu babonye ko ibintu bitoroshe baranyaze baja kuzana abapolisi. Bahashitse bakibonera ivyononekaye ngo babwiye abo basungusungu ko bakoze amakosa mu guhonyora ivyo bidandazwa nkuko bibandanya kuvugwa n'iryo soko ryacu. Bahamagara umupolisi amaze kuhashika yavuze ijambo ati kirazira gusesa indya. Nivyo jambo yaciye ati kirazira gusesa indya n'ukuri ati murase two kurya siriri gushobora kurya. Mu nyuma igipolisi kimaze gusukamwo mabisi aho gasoko kabananije kurema. Naho biroko izo mpunzi z'abarundi aho mu ikambi ya Nyarugusu zisaba ko agatotezo bakorerwa kuhagarara. Hervé Niyuhire urakenuye naye biciye ku masonga mu ntango zano makuru. Bamwe mu bakozi ba leta baridogera ishirahamwe mituelle rijejwe kuvuza abakozi ba leta ko rivangura abakozi mu gutanga imiti. Uruhande rw'abakozi bidogera iryo vangura bavuga ko iyo bivuje atamuti baronswa mu mazu adandaza imiti bikaba ngombwa ko bitura abasirikare, abapolisi canke abaganga kugira ngo umuti bifuza bawuronke. Basaba leta ko yohabera umuvyeyi wa bose igakuraho iryo vangura. Ido nido na Innocent Valentin Singirankabo.
abakozi ba leta bo mu bisata bitandukanye ukuyemwo abasirikare abapolisi n'abaforoma baridogera ishirahamwe mituwele ko ridafata kumwe abakozi ba leta mu gutanga imiti. Umwe muri abo bakozi ba leta bavuga ko bafashwe nabi amenyesha ko ikarata ya mituwele isa naho ataci bafasha kuko iyo bagiye kwivuza ku bitaro bitandukanye mu Burundi baca babarungika kugura imiti hanze ku giciro c'abikorera utwabo cijana kwijana. Abakozi ba leta mu bisanzwe dufashwe nabi ko bakoresha mituwele za leta, ariko bamwe si bose, kubera ko abaganga bo mu kwivuza kuri mituwele nta ngorane, hanyuma n'abapolisi n'abasirikare nta ngorane, mugabo abasigaye abakozi ba leta abacamanza abo bandi bose mituwele menga nta kintu idufashije, kubera ko niyo ugiye kwa muganga ukivuza imiti yose bakoronga kuja kwigura mu mafarumasi hanze, ntabwo wigera uronka n'umuti, nkarumva n'ingorane kwera ibitaro vyose vyo mu Burundi. Abo bakozi ba leta bidogera ishirahamwe mituwele bamenyesha ko basahurwa amafaranga batanga mu kigega ca leta kijeje kuvuza abakozi kuko atanyungu babibonamwo. Umuti kugira bawuronke babanza kwitura abasirikare canke abapolisi n'abaforoma kugira babagurire umuti uba wanditswe na muganga nk'uko isoko ryacu rivyigana. Basha bobo mu kwifuza bobo ni sawa, imiti bo bagironka neza, kandi n'imiti ubundi mukozi wa leta ashaka kuronka bo baragironka. Benshi imbere n'abakozi ba leta abandi bashaka gutuma baca ku baganga bagaca ku bapolisi ko aribo bagurira imiti kubera bobo ni ku giciro kimeze neza, ariko abasigaye ntibashaka kuwuronka. Kuri iyo myidogo twarondeye umushikiranganji wo gufatana mu nda mu vyo ajejwe harimwo igisata c'amagara y'abantu Imerde Sabushimike turamukena. Innocent Valentin Singirankabo urakenuye mukanya ibivugwa mu gisata c'intwaro. Ijambo ni gwawe, ijambo ni gwawe. Mu Burundi harategekanizwa amatora mu mwaka uza w'2025 ay'abashinga amateka n'abagize inama za komine. Mu mwaka w'2027 niho hazoba ay'umukuru w'igihugu. Intango n'imyiteguro y'ayo matora irimwo utunenge twinshi n'igikenye c'ubutegetsi. Burundi butanzwe mu njyane za politike zifata iyindi ntera uko bukeye uko bwije. Mbega ayo matora abarundi bamaze kwerekana ko badakerebukiye, hari ico yo kwitegwako uko vyifashe ubu. Hari uburyo ko ayo matora agirira akamaro igihugu n'abanyagihugu. Ni mu kiganiro ijambo ni gwawe cyo kuri uyu Imana igenekerezo rya 3 Munyonyo 2024. Abatumire ni Agatongwasa arongoye ishami ry'umugambwe FNL ritemewe na leta ya Evariste Ndayishimiye. Epitasi Nshimirimana umuvugizi umugambwe MSC na Bob Rugurika umuhuzabikorwa w'umugambi w'abanyagihugu wo guhuza abarundi baranira igihugu kigengwa n'amategeko Rapid Seruka. Ikiganiro ijambo ni gwawe muzogikurikirana ku bisa 12 z'umugoroba mu masaha y'Ibujumbura ku mbuga zitandukanye za Radio RPA. Nari nabivuze mu ntango zano makuru, abanyagihugu bo mu Ruziba zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura baridogera ubukene bw'isukari buharangwa. Iryo kena yibonekeje kuvaho leta ifatiye ingingo yo kugabanya igiciro c'isukari. Dani Claire yatwumva mwidonido. Abanyagihugu bo mu Ruziba bamenyesha ko ingingo ya leta yo kugabanya igiciro c'ikiro c'isukari kikavanwa ku mafaranga 8,000 kikaja ku mafaranga 6,000 isa niyaherekejwe n'ikena ryayo. Umwe mu banyagihugu yaganiriye na Radio RPA amenyesha ko n'ivyahuha vyahuhutse kuva igikoba ku mafaranga 6,000 kikiro bayikoroye igiciro isukari n'isa niyo bisira kuboneka cy'inyiko bijya ku muzi wewe. Abanyagihugu bo muri ako gace ka Ruziba babona ko isukari nyegezwa kugira igurishwe ku mafaranga y'umurengera, naho nyene bahumwa amaso ko abahora bayicuruza bamaze igihe badakora. Ikigaragaza n'inzu
imbere yabo tubona byameze ibyatsi uraboneka yuko atariho byose kuhakorerwa aho barabayitangira ariko ntibisigura ko muri Sosumo isukari yo idasohoka biragaragara neza yuko isohoka mugabo isukari ikinyika ikira mu mpande zitandukanye ayo yiwe cyayigurishwa amafaranga menshi y'umurengera aho usanga yigurishwa amafaranga 8,000 wanashaka n'ibihumbi 9 mbere. Tubibutse ko leta yafashe ingingo yo kugabanya igiciro c'isukari kw'igenekerezo rya 17 gitugutu uyu mwaka kivanwa ku 8,000 kija ku 6,000. Urakoze Dani Claire iratwumva naho biruko rero ngo ukudafata ingingo zibereye no gushaka guke nivyo bishobora gutuma ihinguriro Sosumo rigenda kagirire vyashikirijwe na Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguza mateka kuri uyu wa gatatu. Emmanuel Sinzohagera akamenyesha ko ikibazo c'amatongo gishigwa imbere atarico ariko ko hoshigwa imbere guha uburyo ishirahamwe Sosumo rikagura ivyuma bishasha kandi bigezweho. Burya ikibazo ca Sosumo ntigihagaze ku matongo yaho barima, ikibazo cha Sosumo gihagaze yuko ihinguriro rirashaje ko nabo bahajya amatongo mwamwe ko muravuga Sosumo ihinguriro ryabo mfise ubushobozi bwo gushobora guhingura isukari twifuza, ariko none ko Sosumo ari ihinguriro ryinjiza amafaranga ridandaza kubera iki twirirwa turiboha tuzana abantu kwega nabo n'abadandaza kandi urumva mwarinze mumuzana ashiraho amakondisiyo yiwe ibyo mu musaba ngo azane ngo ayo mafaranga ngo 150 y'amadolari ngo harimo iki ntavyo azobereka kandi naje ndi umudandaza ntavyo nobereka kuko niho nungukira. Habuze iki mwa mushikiranganje kugira ngo Sosumo muhe uburenganzira igende irondere uruganda rushasha hanyuma izorihe. Byukuri ndatangazwa no kubona amashirahamwe yose ya leta ariko aduca mu myanya y'intoki kubera ko usanga mufata ingingo dufata umwanya munini cyane. Ikibazo cha Sosumo kimaze hafi imyaka irenga 10 baguma bavuga mugabo iyo dufata ingingo tukavuga duti Sosumo ubu hariho uruganda rugezweho ku miliyoni 200 z'amadolari 25 ushobora kuronka, genda ufata ideni uruganda rwiza rushobora kudatakaza mbere niyo muri ko murahingura mbere umwana ashaka na bya bindi byose mwavuga bakashagira n'akanurundi ruganda rutoyi rwo guhingura etanol n'ibindi bijya byose bakabazana kubera iki tabikora. Je nibaza yuko mwa mushikiranganje Sosumo ni muyiherekeze murabe muri leta mu nama shikiranga mu byo muzotanga mu raporo shiramwo na option yuko Sosumo mwoyiha uburenganzira bwo gufata ingurane ikagura uruganda rushasha rugezweho kuko amafaranga birwa barayonona amapièce de rechange niyo bagiye kurondera ivyuma nta bicyari ku isoko birwa barabaza basubiramwo n'ibyo bakagira ugasanga n'ingorane amafaranga yose baronka nta kintanda herera turike kuguma tuzunguruka inyishu zirahari habwe n'umfata ingingo. Kibazo nuko tubona umenga ibyo twita ibya leta nta numwe ashaka kwiyangaja mugabo rijya hingura ryaba ryari ry'umu privé Sosumo riba rigeze kure cyane riba rishora no hanze mugabo twebwe usanga ari ngorane. Emmanuel Sinzohagera agahamagarira nyabu na leta gufata ingingo mu maguru masha kuko bitagenze uko amahinguriro ya leta yose azokwicara. Afatwa ingingo hanyuma ihinguriro turinagure n'ahandi turavye amahinguriro yose ya leta nimba mugomba ko rimera nka Berundi rimere nka Otebe ivyaye birirwa barata amahinguriro arashaje yemwe reka tube dufata ingingo vy'ukuri dufata ingingo na cyane nk'izo zijanye n'ubutunzi. Burya ingingo utayifashe uno munsi ukarindira umwaka ukarindira imyaka 2 ubutakaje byinshi cyane bijanye n'ubutunzi. Icyo cyo kirahombya amashira hamwe atari make ya leta. Kubake ihinguriro ryacu muri leta mufate kibazo mu ntoke miliyoni 225 ihinguriro rikora ridandaza muve mushiraho structure nziza riherekeza hanyuma amakonte yayo muyajera mugirante mugabo ihinguriro muri dote muri he byukuri ububasha bwo gushobora guhingura isukari ku buryo bashobora no kugirane no kugira kimbure bizoca bitugabanya na yandura ibiciro by'amasukari maze mu imisi.
ivyo Emmanuel Sinzohagera yabishikirije mu gihe inama nkenguzamateka yari yatumiye umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi. Mu mibano naho ibiciro vy'ibinyobwa vyishira hamwe Brarudi ntivyubahirizwa ku mitumba itandukanye igize komine Mugwi iri mu ntara ya Cibitoke. Abanyagihugu bo kuri iyo mitumba bavuga ko abadandaza bo kwicupa baduza ibiciro gushika ku ncuro zibiri, inkurikizi zikagwa ku bavyihereza. Bagasaba abajejwe intwaro gusubiza ku murongo abo badandaza. Inkuru twayiteguriwe na Emmanuel Niyungeko. Ku mitumba imwe yo muri komine Mugwi intara ya Cibitoke, Primus ntoya igurwa amafaranga 3,000 mu gihe igiciro kizwi n'amategeko ari 2,000. Wayare igurwa amafaranga 5,000 kandi igiciro cashinzwe na leta ari 3,500. Nayo Amstel ntoya yari isanzwe igurwa 3,000 ariko muri kino gihe igeze ku 4,500. Isoko ryacu muri iyo komine ya Mugwi rivuga ko kuduza ibiciro gushika ku ncuro zibiri bikorwa n'abadandaza bo kwicupa bisa vyabaye umugenzo. Ibiciro vy'inzoga bimaze kuba gahomerabona, aho usanga ku bubare bwinshi nko ku mitumba za Ngoma, za Mahande, Nyabubuye, za Mugimbo, usanga hariho aho badandaza amaseri ku giciro cyo kuva ku 6,000 gushika ku 8,000. Primus ugasanga igura 4,000, 4,500. Petit Primus ikagura 3,000, Petit amaseri ikagura 4,500, Wayari 5,000. Ivyo byamaze kuba ikamenyero, naco gituma iduzwa ry'ibiciro ku binyobwa vy'ishirahamwe Brarudi bigira inkurikizi ku bavyihereza. Tuhahombera n'igihe umuntu aba akeneye kwivuna akanyota, waruzi igiciro ca leta k'umuseri 3,500 cavuzwe na Primus 2,500. Mu vy'ukuri ni ikibazo kidasanzwe, urabona yuko abanyagihugu barahize cane. Abo banyagihugu bavuga ko badatahura igituma ababijejwe barorera gusa ariko ntihagire ico bakora, bagasabwa nyabuna gusubiza ku murongo abo badandaza. Kandi twageze n'igihe twimira ati mbe none coba ari igiciro cyemewe na leta, kuko ku mitumba yose nta namwe ntwatabiserukiwe, inzego zose zirahari, mugabo n'agakirere gusa akama tugatera abajejwe intwaro n'umutekano bohagurukira ivyo biciro vyarabaye ko vyomara ko buri n'igihugu nawe yoroherwa. Nimba muri Brarudi ata kibazo kiriyo ko boraba, nimba ari ukwifuza mu kiza abantu bazana ibinyobwa bakabahana mbere bakanabahana. Kuri iyo myidogo y'abanyagihugu bo muri komine ya Mugwi mu ruganda rwa radio RPA ntitwashoboye kuronka Merikiade Nzokizwa nayo musitanteri w'iyo komine kugira twumve ica bivugako. Emmanuel Niyungeko urakenuye. Amakuru ya RPA mushobora kuyakurikira muciye ku mbuga ngurukana bumenyi za radio RPA kuri Facebook, X yahoze yitwa Twitter, no kuri YouTube. Nyuma y'akaruhuko gato duhereza aya makuru ku kiganiro kw'isoko. RPA. Mu kiganiro kw'isoko cuno munsi tugaruka ku biriko biraranga ibihe biganisha abarundi ku matora yimirije. Kw'isoko mugishikirizwa na Emile Nibasumba. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo, Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Abagize umugwiseni ibwirizwa rigenga amatora, iyandikwa n'ibindi byinshi bijanye n'amatora yo mu 2025 vyagiye biriyamirizwa n'abatari bake mu begwa n'ayo matora, harimo abanyepolitike nabo mu mashirahamwe yigenga bakorera mu Burundi n'abari hanze yabwo. Mu gihe hasigaye amezi arenga 6 kugira ngo amatora ya mbere abe, abatari bake babona ko ariko atunganywa nabi ku nyungu z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Mu kiganiro kw'isoko cyo kuri uwa kabiri Munyonyo mu 2024 tuganira n'umwe mu barongo y'amashirahamwe y'ugwaruka rw'abarundi. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Abanyagihugu batari bake harimo abanyamigambwe baridogera itunganywa ry'amatora Uburundi bwimirije.
mbere bamwe mu banyagihugu bakaba batahurumbiye ibikorwa byo kwiyandikisha mu bashobora gutora mu matora yimirije abategetsi batandukanye hamwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD baca babishiramwe iterabwoba no kutabarekurira gukora canke kuronka ivyo bafitiye uburenganzira kugira ngo biyandikishe ku nguvu. Ingorane zijanye n'amatora yimirije zikaba zatanguye kare hagishigwaho abarongoye umugwi w'amatora seni bagirizwa guhengamira ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ibwirizwa rijanye n'amatora ryorohereza uwo mugambwe nyene rikananiza iyindi, hamwe rero n'ivyo bijanye no kwandika ku nguvu abatora. Hasigaye umunsi umwe iryo yandikwa ngo rihere ku igenekerezo rya 30 Gitugutu. Ibiharuro biva mu mugwi seni bikaba vyerekana ko abarenga 93 kwijana by'abari bitezwe aribo bari bamaze kwiyandikisha. Nduwimana Jean arongoye ishirahamwe ry'ugwaruka Association des jeunes pour la non-violence active ajina mu mpfunyapfunyo z'igifaransa avuga ko ivyo bikorwa bijanye n'amatora biriko bigenda nabi cyane aho afatira kwiyandikwa hamwe n'ikirangaminsi. Urabona yuko tutabeshanye atamugwiseni uje ngaho ngubwira abarundi yuko iyandikwa riheze ryagenze neza. Nta yandikwa riba ribera mu bubari, aho mvuze ivyo kwandikira mu bubari, ntavuze ivyo kubuza abantu kuja ku masoko ngo babanze biyandikishe, kubandikira aho bagomba, kubandika inshuro bagomba, kwandika abana badakwije imyaka bafite imyaka 14 ngo bazotore, kwandika abantu mu rudavagi mu kajagari, mu kubatuza, kubaburabuza, kubatera ubwoba, kugomba kubica, kugomba kuvuga ko babangaza batiyandikishije. Ivyo vyose ni vyerekana yuko igitigiri c'abazotora nyezina kidashoboka kumenyekana, kidashoboka kuko ibijya n'ivyo bapfuye gukwegerako ibijya biharuro umugwiseni ufise uzokwerekana si vy'ukuri. Abategetsi abastanteri wamenga bari mu ruhigi bakabuza abanyagihugu kuronka uburenganzira bwabo kuvyo bakeneye muri komine. Umustanteri akibagira yuko komine atari yiwe, atari tongo ryase n'irya mama wiwe, ari kibanza abanyagihugu baronkeramwo ivyo bakeneye kuko baratanga amatagisi n'amakori ahemba uwo mustanteri abibahereza bakorera, ahemba baje bakozi ba komine, eka nibo bubaka na komine, nibo bubaka niyo nyubako baja kuronderamwo ivyo bintu. Hariho n'ibindi, hari ibijanye n'itangwa ry'ibiranga imigambwe, nuvuga ngo bizoja ku makarata y'amatora. Ivyo bintu umugwiseni uri kubyifatamwo nabi cyane. Umugwiseni urazi neza yuko hariho inani z'imigambwe itegeko rigenga amatora ryemerera gukora mu gihe umukuru w'igihugu yamaze guhamagarira abarundi gutora, ariko umugwiseni wategetse yuko iyi migambwe yose itegereza kujana izo esinye kuva ku wa mbere igerekezo rya 4 gushika ku igerekezo ry'umunani ku wa 5. Aho umukuru w'igihugu ntazoba arahamagarira abarundi kuja mu matora kugira ngo igihugu kico mu gihe c'amatora nyezina, hanyuma rero inani z'imigambwe zishobore kujaho. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba radio Inzamba, Nduwimana Jean asaba ko umugujejwe amatora seni woba umuhagarikizi mwiza ntushira imbere inyungu z'umugambwe uri ku butegetsi. Hateza kuba arbitre ataho yegamiye. Umugwiseni rero utegerezwa kuba nka mu arbitre, abakiji bategerezwa kungana ata mwana n'ikinono. Umugambwe uri ku butegetsi utegerezwa kwemera kungana n'iyindi migambwe kugira ngo bahiganwe badahezanyayo, bahiganwe bose atanwa mwana n'ikinono. Aho niho tuzoronka Burundi bw'ijunja n'ijambo, aho niho tuzoronka Burundi bufise ijwi mu makungu, niho tuzoronka Burundi bwigaba bukigaburira. Ahandi ntibikunda, ntibishoboka. Ivyo tubisavye kumugwiseni wokora ibishoboka vyose kugira ngo ibizokurikira muri aya matora bamenye ko bazobibazwa, kuko umugambi w'amatora uriko utegurwa nabi cane ku nyungu za bamwe babanje kwibagira bariya. Iyo matora akagenda nabi bazobibazwa.
agenze neza bazobishimira. Bikaba bitegekanijwe ko mu kwezi kuza kwa12 ariho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azohamagarira abarundi kwitaba amatora. Itunganywa ryayo ririko ririyamirizwa n'abatari bake. Amatora ya mbere y'abajenama b'amakomine n'abashinga amateka bikaba bitegekanijwe ko azobera rimwe kwigenekerezo rya 5 mu kwezi kwa 6 mu mwaka uza w'2025. Aha rero akaba ari naho tugarukirije ikiganiro kw'isoko. Mwese mwaduteza abiri turabakengurukiye tugira ko tubike banura. Mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha. Cyari ikiganiro kw'isoko. Tugukengurukire Emile Nibasumba ni no kuri iryo jwi ryawe duciye duhereza ko amakuru mu Kirundi twe twabateguriye yo kuri wa 6 igenekerezo rya 2 Munyonyo umwaka wa 2024. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yombi. Nkengurukire bagenzanje mu ruganda rwa RPA bafashije kuyatururukanya ntibagiye abari mu buhinga bw'ivyuma batumye amajwi abashikira atankomanzi. Marie-Ange Irakoze nije nariko ndabashikiriza Davike Banure ira aho muba mwubahwe naho utaha.